Sowa Stone murakaza neza. Uwemera ibintu ubihakana umunyabyaha ninde? Kwemera ibitari byo kuko byanditse muri Bibiliya no kubihakana kuko atari byo ni iki ciza? Uremera ko Imana ari gipfu? Uremera ko Imana ikubitwa? Uremera ko Imana yicuza nk'abantu? Uremera ko Imana irira? Uremera ko Imana ifise umugore? Ibi vyose byanditse muri Bibiliya. Nivyo wavyumvishije neza. Umviriza uyu murongo. Uravuga uti umenetse amavya canke ushahuwe ntazagere mu ikoraniro ry'uhoraho. Ubwo ukawumenetse amavya kuja mu rusengero nikizira. Umuntu w'ikivyagwa ntazagere mu ikoraniro. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo bavuze umuntu w'ikivyagwa n'umuntu yavyawe n'abavyeyi babiri batandukanije ubwoko. Ubwo uwavyawe n'umuzungu, mama akaba ari umuzungu, se akaba ari umwirabure, uwo ntakwiye kugenda mu rusengero. Uwavyawe n'umwarabo, nyina akaba ari umuzungu canke umushinwa, uwo ntagomba kuja mu rusengero. Nimba papa wawe ari umwirabure, mama wawe akaba umwarabu, we ntugomba kuja mu rusengero. Nivyo wavyumvishije neza. Ikoraniro ry'uhoraho ntazarigeremwo, haba n'uwo mu ruvyaro rwiwe, uzorigera ntaze yigere arigeramwo. Eka mbere uko bazogenda bavyarana gushitsa no kubihe bigera ku 10. Ivyo vyanditse mu gusubira mu byagezwe ikigabane ca 23 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa kabiri. Umviriza uyu murongo nawe. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Ivyo biri mu Bikorinto ba mbere ikigabane ca mbere ku murongo wa 25. Kuvyukuri wewe uremera ko Imana ifise intege nke, Imana ikagira ubupfu? Kwemera uyu murongo no kutawemera iciza niki? Utwandikire muri commentaire. Sowa Stone murakaza neza. Umviriza uyu murongo nawo. Itanguriro ikigabane ca 32 ku murongo wa 27 haravuka ukugukurikira. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Kuvyukuri Yakobo yaraniganye n'Imana, yongera aranesha Imana. Nivyo Yakobo ashobora kuba yaragwanye n'abantu, akababushura, akabamyora, akababwanjagura. Mugabo kuvyukuri Yakobo yaragwanye n'Imana atako aranayinesha. Ubwo kuvyukuri kwemera uyu murongo witwaje ko wanditse muri Bibiliya no kuwuhakana kubera ko uvuga ko Yakobo yanesheje Imana, iciza niki? Iciza no kwemera ko Yakobo yakubise Imana, canke iciza no guhakana ko Yakobo yakubise Imana? Utwandikire muri commentaire. Sowa Stone murakaza neza. Officer Dewin Vince ati kwemera ko Yakobo yakubise Imana bisigura ko uri umupagani atazi Imana icarico. Umviriza uyu murongo. Itanguriro ikigabane ca 6 ku murongo wa 6 nyene haravuga ku murongo wa 6 haravuga ukugukurikira. Uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mwisi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga hata abantu naremye nzobamara mwisi, uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere, kuko nicujije ico nabaremeye. Professor Dewin Vince ati uvuze ko Imana yicujije kuko yaraturemye, Imana ikarema abantu maze ikicuza, bisigura ko Imana mu kuturema yihenze. Kandi kwizera ko Imana yihenze ubwo nubuhakanyi n'ubupagani bwo guhakana imbaraga n'ubushobozi bw'Imana, kubera ko Imana ntabwo yihenda. Ubwo rero kwemera uyu murongo witwaje ko wanditse muri Bibiliya bisobanura yuko wemera Bibiliya gusumba Imana. Nivyo wavyumvishije neza. Ivyo nibivugwa na Professor Dewin Vince. Ariko nawe mbanze nkwibarize, urizera yuko Imana mu kurema abantu yoba yarihenze? Nimba Imana yarihenze ikicuza kubera ko yaturemye, ubwo Imana kuvyukuri mu bikorwa ikora hoba harimo ukwihenda? Ubwo kuvyukuri kwemera uyu murongo ukemera yuko Imana yihenze no guhakana uyu murongo ukizera yuko Imana idashobora kwihenda, iciza niki? No guhakana uyu murongo canke no kuwemera? Umviriza uyu murongo nawo. Itanguriro ikigabane ca 6 ku murongo wa mbere haravuga hati maze abantu batanguye kugwira kw'isi, bavyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Ivyo biri mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca mbere ikigabane ca 6 ku murongo wa mbere. Kuvyukuri Imana irafise abana? Ni bangahe? Batandukaniye hehe n'abantu? Ko abana b'Imana barongoye abakobwa b'abantu? Mbega itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana b'abantu itandukaniro niri? Kuvyukuri urizera yuko Imana ifise abana?
nimba Imana ifise abana yabavyaye gute? Kubera ko ibizwi Imana ntivyara, Imana irarema. Ubwo rero nimba Imana yararemye abantu ikabifise n'abandi bana bayo atari abantu, ubwo kuvyukuri ivyo bitandukaniye hehe? Professeur de Universe ati kuvyukuri ntabwo ivyo bibaho. None nawe wo kwibaza ati kuvyukuri Imana irafise abana, nimba ifise abana abo bana ni bangahe? Abo bana batandukaniye hehe n'abantu? Sowa Store murakaza neza, murakagira amahoro n'amahonda, iteka nitekane mu mitima no mu mifuko. Mbasabe mukore subscribe kubatarayikora. Sowa Store murakaza neza. #Victoria siempre. Nimwibagire gukora subscribe no gusharinga. Nimwibagire gukora subscribe no gusharinga.